Hello bakunzi ba Eric Burundi TV ndabaramukije mwese muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mudukurikirana biciye kuri Eric Burundi TV iruje wumva nje Simba from Seed nkaba ndi kumwe n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana nka Oda officiel Oda niyo munge karibu mu kiganiro murakoze cyane ano masaha ni kwindi ncuro turi kumwe na Oda niyo munge numwe mu baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana bari kubikora neza mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Oda nashaka ndamukiriza abantu bari gukora muri kano kanya. Abantu bariko baradukurikirana muri aka kanya ndabaramuje cyane ndababwira ko ndabakunda cyane. Oda ubuherutse twakoranye ikiganiro nawe. Ikiganiro cyashoboye gukomantwa ko n'abari n'abantu benshi ariko tutibagiye Chimamanda Moses nawe yarashoboye kugira icyo avuze ku kiganiro cyawe asaba ko yifuza kubona ibikorwa byawe. Chimamanda n'umwe mu bantu bakritika abaririmbyi abakozi b'Imana ariko kuri wewe yarifuje ko yobona igikorwa cyawe wavyakiriye gute? Navyakiriye neza cyane kubona umwubaha nk'ujya nka Moses Chimamanda yifuza kubona ibikorwa byanje niteka kuri jewe. Arabavuga ko adakijije bakavuga ko kritika abantu basenga ubari mu baririmbyi ba mbere avuga neza. Abenshi bari bibaza ko ashobora gukritika ko nabi ariko yagukritise ko neza. Abantu bo vyakira gute? Je ndiko ndamenyesha abantu babwira ko kuba biyumvira yuko Moses yo badakijijwe si byiza kwiyumvira umuntu kumwumvira ku kintu utarabona neza ati uyu ninde bimeze cyangwa bimeze kuri je ndibaza yuko ngira abo bamubeshera ndavyibaza ntagiye muga. Okay, Oda ano masaha turabona video yawe iri upcoming kuri YouTube izosohoka vuba cyane. Mbe nkawe nk'umuririmbyi wasohoye indirimbo nyinshi mu kiringo gito nice kintu bo kwitega kuri wewe? Nashaka kubamenyesha yuko bitege ibintu byiza ndiko ndabategurira ibintu byiza indirimbo ziryoshe zigisha zihanura ya Oda turabandanya tuyaga ariko ikintu nyamukuru nifuza kumenya kuri Oda officiel mbe ninde yatumye wiyumvira kuba umuririmbyi? Jewe novuga muri make nta muntu yatumye nifuza kuba umuririmbyi ahubwo jewe nyene nije nipfuje kuba umuririmbyi bivanye nibihe bibi nagiye ndacamwo canumva noshima gukora igikorwa cyo kuririmba kumbure hari abazokumva intahe yanje nabo bakaba bokizwa. Oda ni wahe muririmbyi mu Burundi akunda cyane? Jewe aha mu Burundi abaririmbyi benshi ndabakunda ariko ubuzi imbere ndafiza urashobora gukunda abantu benshi ariko ukagira umuntu azi imbere. Muri make imbere haraza umuririmbyi bita Alvera Muhimbara ndamukunda cyane n'umuntu wanje ahari hose yumve ko ndamukunda. Inyuma yo kukubona mu bintu bitandukanye ariko Oda twaramubonye nk'umwe mu baririmbyi bakunze kwibrandinga bamwe bakavuga ko Oda abikora mu kwishima kwereka abantu ko we ubwiwe yoba yikunda cyane. Ivyo bivuga kwiki? Ibyo ntacyo bivuga ko kirekire gusa nukuvuga umuntu yiri kuramuraba ufise uburenganzira bwose ko kumuvuga ko icyo ushaka ariko jewe ntabwo nishima ahubwo nyene mba ndiko ndakora ibintu byiza kugira abantu baryoherwe muri wa mutima w'urukundo nyene. Oda kuindi nshuri kibazo ndakubaza burya wewe ni yahe mishikirano mufitana ya Jamari Muco? Jamari Muco nta mishikirano miremire ihari hagati ya jewe nawe ariko Jamari Muco numuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana dusenga hamwe ndumurible methodiste nawe numurible methodiste muri make turahuriye kuri ico urumva umuntu wanje. Turega ku ndirimbo gira usohore yitwa indirimbo ngira nsohore
bayita reka tugushime. Ya gusohora reka tugushime twitege ko n'indi bikorwa byo babiri nyuma. Ya warasohoye indirimbo zitatu zakurikiranye zisohoka nko mu ndwi imwe mu ndwi nka zibiri gusa. Ya ariko uceceke kuricara urahora byatewe n'iki? Guceceka nkicara byatewe nuko ndiko ndategura mfite ibikorwa ndiko ndategurira abafana banje, ndiko ndabategurira ibikorwa byiza kandi biryoheye amaso biryoheye amatwi. Rero inyuma y'indirimbo ndagureka tugushime hari ibindi bikorwa byinshi biri inyuma abafana banje bitege kubihabwa. Oda nk'umuririmbyi w'indirimbo mpuzamahanga abandi tubamenyere bace bakina n'amasinema ariko we ntavyo urakora tuba biri muri project. Ya jewe gukina filme navyo biri muri projet yanje kuko navyo bivanye n'ibihe bimwe ngenda ndaraba ngenda ndacamo navyo ndabona umwanya n'umwanya ndategura filme kandi nziza cyane. Umurinzi Magnifique uramuzi? Magnifique ndamuzi. Ni no mu producteur. Ya kubera ko atakaza uramu. Magnifique impamvu ntaramuha akazi biri mu nzira umwanya n'umwanya ndakamuha kuko ibikorwa ndabifise umwanya n'umwanya ndamuha ibikorwa kwera. Video zizimvye urazitinya niko abantu benshi bavuga byo biterwa neza. Cyangwa video zizimvye cyangwa zirazimvye bandi zirazimvye zikya ziri mu mitahe myinshi ariko twitege ko tuzoronka video izindi zo bisuma nkazi. Video rero yiteze kuza yoyo sitazi ni mu maze iminsi ngo apana iri kuri YouTube. Oya sigi apana yijya nayiramara iri kuri YouTube buci cyako nayo irahabura kweli. Reka tubandanye tuyaga ariko ndabona n'akanyobwa wakibagiye canke ivyo bayibazo byinshi byaje bikurenza. Aya ni byaje byinshi. Okay. Oda mu buzima bwiwe aranywa ikinyobwa kiborera? Oya. Kubera iki? Oda mu buzima busanzwe nta kinyobwa kiboreranwa kuko jewe ndi nakuriye mu rushengero. Nakuze muhira mbona badusenga ndi umuririmbyi ndirimba muri Sunday school ndirimba mu bakuze urumva muri make twebwe iyo migenzo yo kunywa inzoga ntayigeze iba mu rugo rwacu. Reka tuyage twongeye duhuze burya kunywa inzoga navyo n'icyaha. Jewe kuri jewe nyene kunywa inzoga ndabifata nk'icyaha kuko iyo umuntu anyoye inzoga akaboregwa ibintu apangurura ni byinshi. Je kuri jewe ndayifata nk'icyaha. Nice kintu cyava gituma uheba umugabo wawe? Umugabo waje ubuherutse atubwiye ko ufise umugabo. Icyo hava gituma uheba umugabo wawe cyo bari biki? Jewe muri make nta kintu numva cyo tuma nteba umugabo wanje kuko nta kosa ririho numva yohava kora bigatuma ngo ndamuheba. Ntacyo. Oda officiel. Oda niyo Mungere umurinzi w'indirimbo mpimbaza-Imana yavuze ko akunda Arovera. Yes. Muhimbare ariko turazi ko hariho ba Dudu hari abarinzi benshi bakomeye baririmba indirimbo mpimbaza-Imana. Nice kintu cyatumye ukunda Arovera kuruta abandi bose? Impamvu ba Dudu ba Sandi ba Sandi ba Kamikazi abo bose ndabakunda cyane nabo bakora indirimbo nziza ziryoshe zigisha zikanahanura. Ariko Arovera nawe numvise nyine ndamukunda bivanye nawe ukuntu ndamubona ni umwana mwiza atanga impanuro afise impuhwe arakundana. Muri make numvise nyine ndamukunda cyane. Reka tumene nk'abagenda kurangiza ikiganiro ariko kitarahera nashaka menye Oda niyo Mungere intumbero afise mu kazi ke k'uburirimbyi. Jewe Oda intumbero mfise mu gikorwa cyanje cyo kuririmba
icya mbere na mbere ndifuza kuririmba ntaririmbira aha mw'isi gusa, ndifuza no kuzorangiza neza no mu rugendo rwanje ko mw'ijuru nkazobandanya ndirimba. Hanyuma ikigeretseho kandi ndifuza kuririmba ku buryo abantu bumvise indirimbo zanje bigatuma bohinduka. Oda, murakoze cyane mu bijyana muduhaye. Ati muhezagirwe cyane. Murakoze cyane namwe, Imana ibatuhezagirire cyane.